umugwi severe umaze kumenya iki canke gushika kuki? Mu Burundi dufise intara 18, amakomini 119, amazone 403, imitumba 2911. Uyu munsi turi imbere yanyu, umugwi severe umaze gutohoza no kumenya ku buryo mfata kibanza igitigiri c'abantu bashika 142 n'abantu 505 bishwe canke bagiye mazi mayongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo. Ico gitigiri dushikirije n'abantu dufise amazina kandi twerekana iyo baturuka duhereye ku ntara, ikomine, umutumba canke ikaritiye. Ivyo bitigiri bikaba vyavuye mu vy'abituye umugwi ku bushake bwabo gusa. Hariho rero n'abandi benshi batararonka akaryo ko gushikiriza ivyabo. Turerekana umwaka w'amavuka yabo, igitsina c'uwishwe canke yagiye mazi mayongo, ubwoko bwiwe, ko yari yubatse, ico yakora, ico bacaratumye yicwa, hamwe n'umwaka yiciwemwo canke yazimanganiyemwo. Icegeranyo kandi twashikirije inzego kirerekana abarundi canke abanyamahanga bakijije abandi gushikaho barokoka. Abakoze amabi batari bake baramaze kumenyekana kandi bava mu bwoko bwose no mu vyiyumviro vya politike bitandukanye. Ayo makuru yose asaba amatohoza yimbitse, ico twita enquête na investigation, tukibandanya. Asaba kubaza ivyabona bitandukanye, asaba kumviriza abavugwa ko amabi bakoze. Nibwo butumwa inzego z'igihugu muserukira zadushinze kurangura n'ubwitonzi. Ariko impingi iracari ndende. Izo ntonde z'abishwe canke z'abagiye mazi mayongo, zimwe ni mfata kibanza. Hose bizokenerwa ko tuzihinyuza. Ibinogo vyatayemwo abishwe mu gihugu no hanze ni vyinshi. Hari ivy'abarundi bataratumenyesha kubera ubwoba canke agahinda bibibutsa. Abarundi benshi bazi vyinshi ntibaravuga ivyo babonye canke bazi, ntibarumvirizwa. Hari ivyabona bihambaye bitakiriho. Mu mezi ari imbere, severe izokwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze, ibandanye itohoza ukuri kubohora, ukuri kuremurura baremerewe, ukuri kofasha abarundi kubana bubahana, ukuri kudafatira mu kivunga ivyagoye bakuru bacu n'urunganwe.